Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni gute muraho turiyagira pfira mwa kino gihugu nugurire mudufashe gusenga nimudufashe amasengesho ubwire na ba mama ndazingira navyo wahamwe turagira pfira mwa kino gihugu Sara nukuri ndagusavye nukuri nimudufashe gusenga mudufashe iduwa nukuri kw'Imana ntapfire mwa kino gihugu twaba tuvaho aremvye rwose no kuvuga aravuga ndamwandikiye no kwishura ntariko aranyishura sinzi n'ivyo arivyo mwenewabo n'uyu Zuhura agwaye aremvye kandi cane arandugikiye buno butumwa ntiyigeze ansobanurira neza ibibazo afise nimba atitaweho n'abamurungitse kumuvyama n'amarira gusa y'uwo mwenewabo kuva turavye kuvuga ndetse niho yanyandikira mw'ijoro ambwira yuko ngo yagomba apfe ngo umugabo ngo yatoye mitende ngo bamujanye mu yindi nzu ariko nazindutse mu gatondo numva anyandikira ngo yaraye aradaha ico ndagenda mu kazi rero ndamwishuye kubera wifi yaciye ivako ngarutse rero mpejeje akazi sanga wifi yagarutse sanga yanyandikiye numva umenga ariko arakuyumva ndamubwirira uwamurungitse muri ofisi amutabaritse kano kantu ahereje ko mwakumvise ndamubwire uwamurungitse muri ofisi ndamubwire uwamurungitse muri Saudiya wo muri ofisi amufashe amutabaritse byumvikana ko ntihari gutuma mwene wabo we batabikoze ngo vyanke murazi ko je ntigera mvuga ibintu vyinshi mu gihe ntabazaniye ivyemezo birenze uyu mwene wabo anyandikiye ni ubutumwa bamuhaye mugabo ntitwigeze tuvugana ariko murabona yuko abana b'u Burundi bariko baramererwa nabi muri Arabia Saudite umuntu aragwara akaremba agashika n'aho agera ahantu nk'aha kubera ko abakoresha biwe ntibamujana kwa muganga ibi ni kubera ata mategeko ahari akwiye neza ategeka barya bakoresha ko bavuza abakozi iyo turamaze kwivuganira n'ukuri na benshi kubera ko kuvuza umukozi bizimvye kandi bikabasa ibintu babahatira canke biri mu mategeko biri muri kontra birimo muri kontra mugabo n'ibintu umenga nta nguvu bifise kuko ataho bakurikirana n'abana bakozi wagwara wapfa ntibimuraba ahabwo yabonye urwaye aragukoresha nk'ubuhomboza vyanse gose akavuga ati genda nuko bameze ibaze urwaye aragukoresha abonye uremvye gose agaheba akakwikura urumva akwikura nk'ubuhomboza sinzi ko mwumva iki kintu nyene kimeze urumva wewe abazi yuko urwaye mutwara amafaranga mugo urwaye arahendahenda gatoya ku munota wa nyuma kugira ngo ugume ukora vyanse gose ugaca ugenda narumiwe mw'iyi minsi maze imisi mbona abakozi bashaka gutaha babatekera uburozi ibi ni ukuri akamuha isumu agaca muri tike y'indege ngo taha ageze mu Burundi agacapfa zamugerageza mwe muri Saudiya mutarinda kugira ahantu muremba cane gose kubera ko mugeze ahantu muremba cane gose ntibamukitabariza sohoka nimba vyanse mu rugo ryamaho koma induru gose
erega hari abantu batinya gukoma induru. None urazi yuko mwebwe ikigwanisho mufise musigaranye cyonyene gusa cyonyene ari gukoma induru. Umurundi ngo ntashaka gukoma induru ndamuvuge cyane ngo avuga buke buke. Ewe n'umugore wo mu Burundi iyo umugabo ariko aramukubita ntazwira azagira ngo guteka mu nzu umva uri nkonzo kumugugi bariko baragigigana none ni inka ziko zirasekana nibiki umva niwo muco wacu gutekereza no kutavuga ibi mvuga ndazi ko nuko biri kose no muri commentaire ugomba kubivuga hariho umugabo n'umugore usanga bagwana mu nzu umugore ntapfune umugabo akamukubita aho abagabo basinda agakubita gushika naho umugore avyimba canke agakomereka cane mugabo bariho bakomeretsa abagore ibikomere binini cane gose ugasanga ni ingorane ugasanga umugore aguma mu nzu ugasha mu gitondo yavyimvye amaso n'amatama bamubaza ngo nibiki ngo nituye hasi uwumvise mu ngo gigi timugabo je narumvise inka ziko zirasekana gahonze wanyu timbe muratunze inka bikabona kuja hanze ko baraye bagwanye ngo niko zubakwa oya muri Saudi siko zubakwa urwaye nukuri nta nkuru nzokora ntabahaye impanuro kiretse navyibagiye ikigwanisho mufise ni induru umwe ngahadushingiye intaheti jewe barampaye amafaranga bampanira ukwezi kandi agusingiye naciye nca mwidirisha naciye nsohoka no gudirisha kuko bari banyugaraye nca mfata isafuriya n'ikimamiro ndakubita nkuri kararika nkominduru ati yo ni mu ntare mu Kirundi tibarabuze amahoro baratelefona hehe na hehe kugira ngo mpore baruye ku mafaranga yanje uwundi baramugaranye nawe ati batekereje umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ubwo rugi nyene nigo ruzogufasha kugira ngo usohoke tora inkoni urukubita ukoma induru rwose bumvise uko kubita ukoma induru baca bugurura kuko polisi abandi bavyumvise bashobora guhamagara polisi kaza atari bayihamagaye ni ingorane zikomeye cyane babagize vuga ati mwe muri ko mugomba umuntu yiyahurira mu nzu wanyu be urazi wiyahuriye mu nzu kwa mwarabu bagasanga wiyahuriyeyo reka mwarabu ni ingorane cyane aragira ingorane zikomeye hari abantu batanabizi bavuze ngo barabu ngo barakundana n'abapolisi ngo barashira nako ibihugu byose abapolisi b'igihugu bakunda abanyagihugu babo usibye ibihugu bimwe bimwe rero nyine barashira nako mugabo ntashigikira amafuti none bosanga umuntu yavuye mu nzu yapfiriye mu nzu ntibakore investigation barayikora bakaraba byavuye kuki yihuye kubera iki yari umushagara mwari mubanye gute reka ni ingorane zikomeye ijyagarama ryo kumurungika mu Burundi ni neza cyane ntabakiguhamba muri Zubara muri kizi Zubara wiyahuye nukuri nibake bavyubahuka bashamagara polisi je nayo ikora ibipimo ikaraba arimo gukurikira muravyumva namwe rero no kuvuga ko mwebwe nta gutekereza nta kuguma mu nzu uyu numvise yitwa Zuhura nyene wabo canke mbatwe kamitere mushaka kuza ngaha tukavugana hanyuma twagerageza gukontakita kiya kigo ciwe kuko nkuko nabibahaye inkuru mu kanya hano ubundi yituye ikigo ciwe ntacyo cyamufashije kandi iki kigo nicyo cyamusafirishije mbe barabasafirisha bagaca babata ntibongera kubakurikirana kandi iki ni ikintu gikomeye cyane gose ni ikintu kandi kibabaje ku bwanje rero reka ndangirize hano mugabo ndabwire za muri Rwanako Arabia ni aho umwana arira nyina ntiwumve ni wabo w'abandi wowe ugwaye gerageza uburyo witabariza ofisi yase Daniel ukamubura ambasade ukayibura ofisi ukayibura muri Saudiya kora igisoda nimba udashobora kwiruka mu barabara soka hanze ukoma induru cane gose nk'umusazi bashavuga ati uri mujirimu niyo bagukubita ugakoma induru cane erega umuntu uri kuramukubita akoma induru bitandukanye n'umuntu uri kuramukubita adakoma induru niyo wari umuntu akagukubita utekereje aragukubita cane mugo ukoma induru mugwana n'ukuri acareka ibintu babwira n'ukuri wewe ari umuntu uzoma ngo bampanga amakofe buri munsi amakofe ugatekereza wanashaka jewe umuntu aje kumbwira ngo barankubita nca mbanza kumaza ati urankurikira ye wamukurikira inkuru zanje
ntabyo urumva twigisha ku bijyanye n'umuntu bakubita ngo ngo narabyumvise none wakoze iki waje ndafise ubwoba gira amahoro hariho umuntu ngaha wundi rero afise ingorane zisumba izo icyo kiroroshe genda ukore ibyo wumvise tuvuga kandi nta mutima muri bikubwiye nce nongera ko nukuri nta mutima muri bikubwiranye ntugende uvuga ngo naze ukwakira oya genda ukore ibyo wumvise tuvuga nimba atabyuzi vuga ndabikubwire uje nama numva ngo kuno ntashe ndamwibutsa genda ukore ukuntu nta kindi numva gisumba icyo ngo telefona bose ngo umubwire banza ukore ibi n'ibi n'ibi hanyuma nanje bose ndaza kumutelefona kumbura mugabo wewe baragukubita ukimera gutya ugatekereza ntacyo bikubwiye cenga kiza kuvuga ngo yakubita umukozi nawe bigiremo uruhara canke basi ubanze unavuge cyane ubereke ko ushavuye ntushavura umukora akazi neza abakubita amakovu ngo mukora akazi basi shavura byibuze umwereke ko ari agukubise cuhagarika akazi tije suye kunkubita sinzongera gukora ugerageza wihagarare ko ubivuge washavuye nawe muri mutinya bazobamara no kuza zamaragerageza mutimbe vraiment ndazi ko umuco wacu ni gutekereza ni kuvuga bukebuke ariko umuco uzotuma dupfa murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni gute muraho turiyagira fire mwa kino gihugu nugurire mudufashe gusenga mudufashe amasengesho ubwire na ba mama ndazingira navyo wahabe turagira fire mwa kino gihugu Sara nukuri ndagusavye nukuri mudufashe gusenga mudufashe iduwa nukuri kw'Imana napfire mwa kino gihugu twaba tubaho naremvye gose no kuvuga navuga namwandikiye no kwishura nariko aranyishura sinzi n'ivyo kuva turevye kuvuga ndetse niho yanyandikira mw'ijoro ambwira yuko ngo yagomba apfe ngo umugabo ngo yatoye mitende ngo bamujanye mu yindi nzu ariko nazindutse mu gatondo numva anyandikira ngo yaraye aradaha ico ndagenda mu kazi rero ndamwishuye kubera wifi yaciye ivamwo ngarutse rero mpejeje akazi sanga wifi yagarutse sanga yanyandikiye numva umenga ariko arakuyumva ndamubwirira uwo murungitse muri office ndamutabaritse